Imana ishimwe cyane mwaramutse abandi nabo mwiriwe nizere ko meze neza aho mwerere hose kandi nizere yuko ibi biganiro hamwe na Nathalie Nyamoya mudamu wanje tumaze iminsi tugira bibandanya bibahezagira kanatsinda turabona yuko hari benshi batwandikira hari abadushingira intahe hari abaturemesha kandi surtout abantu badukora ko cyane hari abatubwira yuko batusengera no kuri Imana ibandanye bagira neza natwe turabasabira ngo Data wo mu ijuru yugura amaso y'umutima wanyu kugira ngo mushobore kwihweza mushobore gutahura ubushobozi bukorera muri mwebwe mutahure n'ivyizigiro bibarindiriye kandi mushobore kumumenya mu mwihweze neza no kuri n'iryo sengesho ryacu kugira ngo biciye muri ibi biganiro ushobore kumva ariko arashushota mu matwi yawe ashobore kuvugana nawe nimba hari ikintu kikubakiye asubire kuvugana nawe izi nyigisho duhora twita ibiganiro c'est plus ibiganiro nta pretension n'imwe ifise yo kugomba kuba moderne no kwerekana ngo ibintu bitegerezwa kubuko ni ibiganiro tugira hagati yacu twibutsanya ivy'Imana yagiye iradukorera twibutsanya umwe wese c'Imana yagiye iramwigisha kuri teme cyangwa ku kintu kanaka na cyane cyane twifuza yuko hari umuntu kanaka kumbure yofashwa si vyose bizobafasha ariko nimba hariyo kimwe kumbure gishobora kugufasha Imana ihabwa icubahiro rero nagomba kubibutsa yuko hariyo chaîne ya YouTube twatanguye aho turiko turashirako izi nyigisho yitwa Baho podcast murashobora rero kwiyabonesha kugira ngo muzohore uko dushize ku nshasha muzohore muronka notification Nathalie niwe turi kumwe n'uyu munsi nagomba kumubaza ikibazo abantu kumbure bibaza cyane cyane ko twariko turavuga ku vyerekeranye n'umukorerike twaravuze yuko hariyo ikintu umenga kiramuranga umenga n'umuntu rimwe na rimwe bimugora kumvira autorité mwumve neza biramugora ariko ntibisigura ko biri impossible ko bidashoboka hari abakorerike bahuye na Yesu nka Paulo turabona nka Mose Bibiliya iravuga ngo c'était l'homme le plus doux et le plus patient sur la face de la terre urumva donc yari umuntu terma yari yarajanjaguwe ku buryo yari yarabaye umuntu asha w'umugwaneza donc yihangana mu rugezo rudasanzwe Imana ishimwe cyane rero ugiye kuraba Bibiliya iratwereka yuko uko yasanze tumeze Yesu siko agomba ko tuguma agenda tujanjagura agenda duhindura rero ikibazo tubazwa kandi nagomba kubaza Nathalie mbega nta gihe iyo caractère umenga n'umurobere rimwe na rimwe ahagararira ukuri na cyane cyane kuri autorité ziri abusive cyangwa ama autorité abantu bayobora araba manipulateur ko twarabonye abantu bita yuko ari abarongozi cyangwa bita yuko batwara abandi ariko ugasanga barabakandamiza cyane n'abasuma tubivuga ibintu uko biri rimwe na rimwe ugasanga rero umukorerike arashoboye kumbure kubera caractère yiwe rimwe na rimwe Imana irayikoresheje kugira ifasha abantu mbega sinzi ico bitubwirako nongeye kubaramutsa nanje ndabipfuriza umwaka mushasha kubahora batwumviriza ndabashimira gose ku ama message muturungikira duhezagira vraiment ico kwisho kibazo rivya bajije ndavyizera cyane kuko yamara Imana ntishobora guhereza umuntu impano idafise intumbero yo yikoresha entre autres no mu ishengero ryayo kenshi turibaza yuko tuzi Imana yifuza mu buzima bwacu tukihenda d'ailleurs canke mu miryango yacu canke mu mashengero canke mu buzi aho twa dukorera rero ndibaza yuko umukorerike kubera iyo temperament asanzwe afise kandi afise impano d'abord yo gutwara abantu yo kubaciye n'ubwenge afise impano zidasanzwe ziri muri we ashobora kubona kure abona kure ivyo abandi batabona. Donc je pense qu'Imana ishobora kumukoresha neza cyane cyane kuri abantu ubona effectivement nko twako turabivuga kuvyerekeye l'autorité spirituelle d'ailleurs nashaka tunabivugane ko gatoya kuko iyo umuntu ariko aravuga autorité spirituelle l'autorité muri rusange no gutwagwa ahantu hose hari autorité tureke iyimeze nabi haba hapanze kandi ijambo ry'Imana riratwemeza neza yuko toute autorité a une origine ivuye mu Mana naha abana b'abantu bayonona ivyo tuvyemere turavyononye harabavyonona habakivyonona kurusha ariko uko biri kose ntibisigura ko iyo autorité ico kibanza caremwe n'Imana ku buryo ibintu biba bipanze
totalement nécessaire rero ndizera neza yuko imana ishobora gukoresha umukorehike kubera izo mpano yashyize muri we kubera ari incapable yo guhagarara avuga ati ibintu sinabishobora ni wowe unazoca atera ifu yo kare rero no mu gifaransa hari abo bita des lanceurs d'alerte avuga ati rega ibintu byayangaye abantu b'imana donc ni imana irashobora kumukoresha neza ku buryo abandi ashobora kubibaza ati no kame mujye umuntu ararenza yamashwana yamaharirira hamwe guca usanga beaucoup plus tard rigira raison donc je pense ko ashobora kuba igikoresho cyiza cyane cyiza rwose mu bintu bimwe bimwe akadebloka de situation umuflegmatike yo kwishe yoretse yoreka bigapfa bikayangara bagahamba kandi iyo bitabaye ni wa wundi ari incapable y'ikintu yacumvise kucemera ko kimera gutyo apfa chaque cellule commande urati sivyo sindakwemerera kandi sindaguhebera et dans certaines circonstances ndibaza ko umuntu nk'uyo akenewe kandi akoreshwa n'Imana rero nashaka aussi peut-être ubu tudefinisse gatoya l'autorité spirituelle imbere yuko tubandanya kuko nibaza ko tuzoce duheza n'uwo mu colérique tutore n'izindi tutandukira abandi ariko nibaza ko ari byiza cyane ko dutahura ico bita l'autorité spirituelle kuko ndibaza ko intambara uwo mu colérique agira nuko ntari contre l'autorité apara yuko ahuye na autorité nzima akora neza nkuko twabibonye Mose nkuko byaje kubivuga na Paul yarongowe na mpemu yera n'abantu bene data batahuye isoko nzima spirituelle bakori ibikora Imana nyene kuko Imana yabashizemwo muri bo des talents exceptionnels nico gituma Imana yadesize gufata Mose iramutegura kubera zikizotwara ihanga ry'Imana plus de 2 millions d'individus pendant 40 ans dans un désert il faut kuwiga kuba équipé par Dieu naho bufise impano naho warakuriye à la cour du roi Pharaon aho waciye ubwenge warabonye ibintu byinshi warize ibintu byinshi ariko ugaca ahantu wiga kureka Imana ngucishe ikwigisha yonyine ko iyo ari yo bikora rero abantu nk'abo ni beza cyane barakoreshwa n'Imana bagatabara rimwe na rimwe intambara nyinshi mu mashengero mais j'aimerais qu'on recommence kuko that's qu'on a déjà ico kintu canje moi ça me gênait beaucoup kandi rimwe nkavuga none gabashana atari urumurobere cyane urumurobere none l'autorité spirituelle bisigura iki none wabonye ko ibintu biriko birayangara ubireka gute kuko hari abantu benshi tuvugisha no kuri nkuko rivyo bivuze bahagara bakavuga ati no jewe ndumukozi w'Imana ndo mutezo kunyumviriza odwa nta na hamwe Yesu yigeze avuga gutyo nta na hamwe ahubwo yavuze ati muri Matayo igice ca 20 kuva ku murongo wa 25 26 nagushika kuri 27 donc Matthieu 20 de 25 à 27 Jésus les appela et dit vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands abusent de leur pouvoir sur elles. Il n'en sera pas de même parmi vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous sera votre esclave. Je ndi ko umuntu atuzenya ugakiza na Rwanda mugera na Olivier n'umuntu ukuri yaciye bugufi. N'umuntu Imana yarajanjaguye. Ariko yabikoze tellement mu rukundo ko n'ubu je ndacamurondera. Ndacarondeza iyari depuis 2093 je sais qu'il est vivant. N'ubu ndiko ndarondeza iyari ariko il m'a marqué. Ça veut dire bene data gukora k'umuntu sugukandamiza abantu sugutera induru c'est pour ça que j'aimerais aujourd'hui que tu définisses ça qu'est-ce que uvyumvira kwiki ico bita l'autorité spirituelle parce que là je vais défendre umu colérique hari gihe franchement avuga vyo hari gihe abona ibidashoboka quand est-ce que d'abord tu définis ico bisigura hama umuntu yovyifata mu gute urakoze cyane nagomba dusomere hamwe mu gitabo cya Matayo ikigabane cya 20 ku murongo wa 25 uyu murongo rero Natali yaraje kusoma mu gifaransa muri Matayo ikigabane cya 20 umurongo wa 25 na 26 ngo Yesu arabahamagara arababwira ati murazi yuko abaganwa b'amahanga bayatwaza amanyama kandi n'abakuru bayo bayagira kububasha umve rero Yesu aje kutubwira autorité spirituelle ubwo butware bwo mu buryo bw'impwemu kuko bwibuke yuko iyo turiko turavuga autorité spirituelle harimo ijambo spirituelle ububasha bwo mu buryo bw'impwemu donc ni mu buryo bw'impwemu none ububasha bwo mu buryo bw'impwemu bwogira ububasha gute atari impwemu yera
ari we abutanguje kandi ari we abutanze. ni ukuvuga iminsi yose iyo umuntu ariko aravuga ikintu cya otorite sipirituwere ifu ko umuntu yaba yumva odora y'umwana w'umuntu. mbega umuntu ni iki? mwibuke yuko ni imana iri inyuma. urumva ni imana. iyo otorite si otorite y'umuntu, ni otorite y'imana. donc ni otorite ya muhemu yera. rero yesu aravuga ngaha ariko abwira abigishwa biwe abo yari yahamagariye guha cyangwa guseda iyo otorite sipirituwere. akantu nagomba gucishamo gatoyi, nagomba kubwira umuntu wese ariko aranyumva yakijijwe, iyo otorite sipirituwere umuntu wese arayifise. reka ndabisubiremo, iyo otorite sipirituwere arayifise. kuko mwibuke yesu agomba kugenda yavuze ngo ndabahaye ububasha bwo guhonyora inzoka n'abadayimoni na sikorupiyo. urumva n'ubushobozi bw'umwiza, ntiyavuze bwo guhonyora abantu. reka ndagisubiremo neza kibe kireya. ndabasigiye ndabahaye ububasha. urumva ndabahaye ububasha nompa bwo gukandamiza abantu, bwo kugira abantu batakubaha, usaba inkuba ibakubite, ubwire n'abanza avuga ngo ubasengere, ubatureke imigisha, ubahezagire. hano rero cyaravuga ariko abwira abantu asigira iyo otorite aribo batwitangiye imbere. n'ibyo tuzi tubizi kubera bo. arababwira ati ku mirongo 26 wa Matayo 20 ngo muri mwebwe siko biri cyangwa ntibikabuko, ariko ugomba kuba mukuru muri mwebwe nazabe umukozi wanyu, kandi ugomba kuba uw'imbere azabe uja nyuma. imana ishimwe cyane. hano rero yesu icyo ndamukundira ntavuga gusa ariko yerekana na egizample ku mirongo 28 nk'uko umwana w'umuntu atazanywe no gukorerwa. bene data aragomba kubabwira ikintu cya mbere kizo kugaragaza umuntu uko ariko agendera muri iyo otorite sipirituwere ni uko ataje kugira ngo abantu bamukorere. si umuntu agomba kumanipira abantu, si umuntu yashyize aha. iki kintu ndakivuze n'ukuri ni inkoramutima bene data, kandi muze mugise umve, ntimupfe kumva ibyo tuvuze, mubisengere mwumve icyo imana ibabwira ko. nimba hari umuntu wumva umenga akuri ku bitugu agutera ubwoba, kunamwiyumvira umenga habaye hahamuka, nagomba kukubwira ni esprit mbi. si ndiko ndavuga ko uwo muntu ari wo mpwemu mbi, oya ndiko ndakubwira iyo environnement urimwo, ingene ubibona, ingene ubipereseva, ikibanza umuha. novuga ni perception mbi ufise ya otorite spirituelle. umve rero yesu arivuga nyene otorite, nyene kuyitanga. wewe aratanga akarorero, aravuga ati nk'uko umwana w'umuntu atazanywe no gukorerwa. bene data nagomba kubabaza akabazo. hari abantu benshi cyane cyane b'abajene i Burundi no mu Rwanda bafise umuvuduko wo gukorera imana. ikibazo nagomba kubaza, ni byiza cyane kugira umutima, ni byiza cyane kuronka titire iyo ari yo yose, ariko mbega umutima ufise ni uwo gukorera abandi cyangwa ni uwo gukorerwa? hari abantu iyo babonye pasitori yinjiye bamutwaje bibiliya n'imishwaro mu mutwe cyabona yuko nawe bubimukorera. bene data yesu si cyo cyamuzanye. yesu yaje gukorera abandi. simvuze gutera iteka umuntu kumufasha n'ibisanzwe. uwo tubakanye ndamufata neza, nanjye aramfata neza, abana baramfata neza, ndabafata neza. ariko ngaha ndiko ndashimangira kuri iki kintu ngo umwana w'umuntu atazanywe no gukorerwa, atari ugukorera abandi no gutanga ubugingo bwiwe kw'incungu ya benshi. umve si ugukorera gusa, ariko uri redi. iki nicyo cyaranze ubuzima bwa Mose wibuke ngo igihe uburake bw'Imana bwaza kuvuga ati aba bantu ngira batikize, yavuga ati mana pfuma barije urandura. donc umurideri nyakuri n'uyo atari muri pozisiyo. ubu bene data mwumva barenda bivuge, abantu babonye gukorera imana nk'ibintu biri prestigieux, ibintu by'agaciro, umukozi w'imana. bene data umve,
umukozi w'imana kera yari cible, urumva yari cible, niwe muntu wa mbere, urumva baba bazi uyu bamuprogramme bakavuga ngo ni umukozi w'imana. Abantu bose ni ukuvuga bagwanye iby'ubukirisu niwe barondera. Nta prestige yarimwo, nta prestige plutôt yarimwo, nta bintu byo gukayangana, nta bintu byo gukangana, ariko umuntu wese yari muri uwo murimo w'imana, muri iyo autorité spirituelle. Mwibuke il était animé par l'idée yuko il était là pour servir, yari ngaho kugira ngo aserve, ashobore no gutanga ubugingo bwiwe ku bandi. Nicyo gituma nagomba kubabwira abantu muri ko muravuga ndagomba gukorera imana. D'abord muri abakozi b'imana mwese nk'uko muri abana b'imana, sivyo mukorera mu rugo rwa data, ariko mube anime n'iyo panse. Mbega ibi nita ngo ngomba kuba umukozi w'imana rurangiranwa, ni ukugira uvugwe, bagutware mu miduga, bakugurira imiryango, bakwicarike ku ntebe bitandukanye n'iz'abandi bicarako, bagutangira amahera bakwambike kurusha uko bambika abandi, cyangwa ni ukugira ubeho witangira abandi. Nimba wisonzesha ubasengera ijoro n'umutaga, nimba uja kubaraba, nimba iki kigo ntukivuga sinubwiza. Rero nk'uko Natali yabivuze, turabona mu buzima bwa Pawulo umuntu abiravye mu buryo de la chair, mu buryo bw'umubiri bwa kameremere, hari igihe rimwe na rimwe bavuga uti uyu muntu yari gipinga, ariko Imana yaramukoresheje uwo mukorerike kugira abantu bigisha ibinyoma, abakonfronte, ahagarare. Ntiyabikora mu buryo bwo gushwana nk'uko ubunye tubibona avec les réseaux sociaux, ubona abantu bose bashushe, umuntu wese guplasa igitutsi yumva ko ari bwo buhizi. Non, il était là parce qu'il était animé par cet esprit y'ukumva yuko agomba gutanga ubugingo bwiwe kuri abo Yesu yatangiye ubugingo. Amen. Sinzi icyo Natali ukongera kuri iyo image ya Petero ya Paul. Ahubwo icyo navuga ni uko icyo namukundiye, hari igihe yigeze kubwira Petero yagendanye na Yesu. Iyo image narayikunze cyane. D'abord byatweretse yuko nta muntu n'umwe atari capable yo gukora amakosa, sauf Yesu. Bose bashobora gukora amakosa. Hama Paul aramubwira ati wowe wa munsi wari kurasangira n'abatarabayuda, ati ubu rero ngo abayuda baraje ngo ucireka gufungura nabo, ngo uce wiyekata, ngo uciga umarana ngo n'abayuda, ngo tu vas rester en judaïsant, ngo ibyo bintu wagize si byo, ça c'est de l'hypocrisie. Paul acaravyandika noir sur blanc. Ça veut dire il était capable de dire non, mwaryohewe, urarengeje quand même, c'est pas comme ça. Alors jewe ndibaza yuko nukuri umukorehiki Imana yashaka kumukoresha, kandi ibaza kwimukoresha d'une façon exceptionnelle, parce que niwo wa wundi azovyuka imbere y'abandi, niwo azobona imbere y'abandi. Hama nkuko twako turabivuga, jewe vraiment il thème sur l'autorité spirituelle, je pense qu'on va prendre aussi kindi gihe tubivuge. Ni kibazo gikomeye cyane, kuko hari gihe tugira confusion. Hari ikintu Olivier yavuze neza cyane, ati hari gihe twibaza ko umuntu tumushira hejuru, ugasanga ikirere twishizemo twebwe nyene par rapport à la personne. Nimbi gose umuntu yaraje aragufasha, ariko ni wamugize ikigigomana, et c'est pas bien. Hariho ugukoreshwa n'Imana, hari n'ukuri abantu bakoreshwa n'Imana mu buzima bwawe pendant longtemps kurusha abandi. Hari abazoza ponctuellement rimwe na rimwe, hari n'abo twibagira, abavyeyi bacu batuvyaye bakaturera bakitiguhetse, nitubafata en considération nk'abakozi b'Imana, kuko après tubarakoreye Imana mu kuturera, mu kudushitsa aho turi. Rero kenshi d'ailleurs umukozi w'Imana ari beaucoup plus discret ubukuri, et c'est pas mauvais ko umuntu agushimira n'ibintu byiza. Vraiment ni byiza gushimira umuntu, nkuko nababwiye uwo muntu je nosura kumubona no kumutera iteka bene da n'ibintu byumvikana. Ndibuka je nkiri munyeshuri, ntaravyara, nari sinabwagire mariage. Hama nibuka ko nari muri service ya gynécologie muri maternité. Hama umunsi umwe umugore ndamuvyaza neza vraiment. Hama arashaka kumpa amahera, ndabona ati ciwe vraiment nta mahera nkeneye muhira, kandi ndabona ko uyu muntu ibihumbi 10 muri 2007-6 yari menshi. Ndabona uyu mama vraiment ahava amahera, kandi ndabona ko yakeneye. Hama nashe muhira, mama arambwira ati Natali ntuze wanke ishikanwa entre guillemets ry'umumama uhejeje kuvyaza, ko we nturavyara. Tu ne sais pas ce que c'est les douleurs de l'enfantement. Urababara hamwe ibibazo bw'irupfe. Effectivement navyo narinzi. Ati ndagusavye nazo bari 2000 uzi kutabikeneye, urapfa kuyakira kuko azohava yisanta rejeté kuko agushimiye.
bice biranyugurura amaso vrema hama nkavuga nti okay ayampaye dako sama bukujene ndibuka ko uwo muntu naramuhunze umugabo we aramkurikira yampa navuga nti okay ko yasanze ngaha ndayakiriye par contre arundi yigeze kuyampa arambwira ngo wowe narumvise ko vyaza neza ngo nashaka guha 2000 kugira uzumvya neza nabona madame uyanyitiranije ça se fait pas moi je suis là pour travailler ntushobora kumpa ikintu ibyo babyita igiturire donc la plupart des fois hari ibiturire duhereza abana b'abantu tukibaza yuko bava badusengera neza non ça ne marche pas comme ça ivyo vyerekeye peut-être ivy'amahera hariho peut-être ingene umuntu amufata hari gushira hejuru umuntu d'une certaine manière kumuvuga ukamutera iteka kurusha ariko vy'ukuri umuntu yagufashije mugahura avuga ati hewe muga jindaza abo twahura mwibarabati muga warangiriye akanuko naravyibagiye narabibagiye umva ko nshaka gufata abantu bose mu maso donc l'autorité spirituelle c'est l'autorité que l'esprit donne il peut te le donner ponctuellement nkuko rivya ashobora kumfasha rimwe na rimwe mu buryo bw'imwemwe kindi gahagafasha abandi 95% agafasha abandi nkabishimira Imana ariko c'est l'esprit de Dieu le Saint-Esprit ni décida quand le faire comment le faire où le faire waza gucako hama rero nivyo kwa bakorerike là ils sont vraiment efficaces nka Paul je ndagishimira Imana yuko yakoreshejwe aravuga ati ibintu ntibishoboka rero numva twahagarika ngaha Imana bahezagire cyane abafite ibibazo bien sûr baze butwandike nkuko mubimenyereye mugira umunsi mwiza canke umugoroba mwiza bivanye naho muri